data umuntu wese yama yiteguye gukora iciza. Imana ibagendere, sinodona ngo nshike ku mugwi umwe wese, ariko mu ruhande rwawe na hariya uherereye, na biriya bikenewe, na biriya bikurondera, na biriya bakujeje, wewe nukora ibyiza, usobanura ibibi, uhagarare neza. Mwirinde icitwa ikibi cyose. Ikintu cyose cyitwa kibi umuntu w'Imana akwiye kucirinda. Twarabonye ikibi iyo cyazananye ikibi, ubundi abantu naho bari bakoze icyaha gisanzwe ari kibi, ariko Imana yaciye ivuga iti aba bantu baciye bamenya ibintu bibiri muri iki kibi bakoze cya mbere cy'icyaha, baciye bamenya iciza kandi baciye bamenya n'ikibi. Twarabonye ko umuntu azi gukora ikibi ku by'ukuri cyane rwose, kandi abishatse Imana imugendeye arazi gukora iciza. Umuntu w'Imana twabonye ko akwiye gukora iciza gusa. Yesu abahezagiye, Imana ibahezagiye. Sinzi ko aba bantu bariko barinjira bariko barabasamaza, ariko nagomba turubane hafi kuko ndabona umenga benshi bariko barasamaza. Ayo majambo y'Imana twarabonye umuntu mu bantu bakoze ikibi yitwa nde? Twarabonye umuntu yitwa Eliyashibu. Twasomye aya majambo y'Imana twavuze, twasomye mu cete cya mbere Paulo yandikiye Abatesalonike 5:22 n'Itanguriro 3:22 nyene. Hanyuma duca turasoma hano Nehemiya 13 umurongo wa 6, ariko aya majambo ari ku murongo w'indwi. Ingene Eliyashibu yakoze ikintu kibi cyane mu ishengero ry'Imana, agakora ikibi, abaherezi, abaririmbyi, abantu bakora ibikorwa by'Imana bagata ibikorwa kubera ikibi cy'umugabo umwami yitwa Eliyashibu. Arakorera Imana nabi, aronona iby'Imana. Twarabonye ko ku by'ukuri ari ibihe bibi byashikiye mu ishengero ry'Imana. Muri iyi myaka hariho Eliyashibu, impemu yiwe ikiri kirakora. Twarangirije rero hano muri Zaburi ya 34, dusome Zaburi ya 34. Ngomba gukomeza ijambo gato duce dusenga Imana. Ubu tugomba turabe abantu bakoze ibyiza bagakorera Imana neza, bakirinda ikibi, duce dusenga. Kaze dusome, niho twahereje Zaburi ya 34 hariya ku murongo w'12. Twasomye ngo ninde agomba ubugingo, mbega murahabona gahera, ninde agomba ubugingo akifuza kuramba ngo azabone ibyiza. Uzuze ururimi rwawe wowe kuvuga ikibi, n'iminwa yawe wowe kuvuga ibyo guhendana. Tandukana n'ibibi ukora ibyiza, rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, amatwi yiwe yarangira gutaka kwabo. 16 igitsure cy'Uhoraho kiri ku bakora ibibi kugira ngo agire gute? Ahenebereza iki? N'aya majambo y'Imana. Abanyakibi Imana ifise umugambi ukomeye. Abantu bakora ibibi ku isi, Yesu yagize neza, araza kugira ngo ibyaha abantu b'Imana baje mu maraso baharigwe. Ariko abananiranye bakabandanya, hazogera igihe bahenebere. Nivyo impemu ya Eliyashibu irikirinjira. Ku by'ukuri ibibi twarabonye ko bigwiriye, ariko abantu b'Imana tugerageze dutandukane n'ibibi, umuntu wese akora ibyiza. Twagomba gusoma Yobu, tuhave tuja gusenga Imana. Yobu
muri aba bantu bitandukanije n'ikibi ntuhave wibaza ngo ni ibintu bidashoboka. oyaye birashoboka gutandukana n'ikibi. harimo abantu bakoreye Imana bahagaze neza mu bihe bigoye kandi baciye mu bikomeye baritandukanya n'icitwa ikibi cyose. dusomewe igice cya mbere hariya ku murongo wa mbere nyene haravuga ngo 574. dusome mu gihugu cy'Uzi hari umuntu yitwa Yehu, kandi uwo muntu yari umuntu atunganye w'umugororotsi yubaha Imana. bikagenda gute? akitandukanya n'ikibi. hariya dusimbire hariya ku murongo w'8 aravuga ngo uhoraho abaza Satani ati mbega witegereje umusavyi wanje Yobu yuko atawuhwanye nawe mu isi, ari umuntu atunganye w'umugororotsi anyubaha. akitandukanya n'iki? akitandukanya n'ikibi. igice cya kabiri hariya ku murongo wa 3 naho hacavuga ngo uhoraho abaza Satani ati mbega witegereje umusavyi wanje Yobu yuko atawuhwanye nawe mu isi, ari umuntu atunganye w'umugororotsi anyubaha. akitandukanya n'ikibi. erega yakomeje kwa kugororoka kwiwe gushitsa n'ubu. naho byagenze gute? naho wazanye ibintu nkakora birya bintu ataco ndamuhora, yakomeje ntiyigeze akora ikibi. Yobu n'akarorero kamwe muri benshi bagumanye ibyo kugororoka kandi bari mu bibazo bidasanzwe. nta mpamvu ihari bene data, umuntu wese akorereza ukugororoka, umuntu wese yinjiye mu gukora iciza. ijambo ry'Imana dusoma mu Bigalatiya hariya 6:9 hariya navuga ko biriho ni byinshi, ariko muze dukora ibyiza. bene data bikanka dukora ibyiza. bene data mu miryango yanyu mukora ibyiza, hariya mu kazi mukora ibyiza. nta bibi. mbega inyungu y'ikibi mwambonera inyungu y'ikibi? nagomba umuntu wese mu mwanya wiwe ahagarukiriza arabe inyungu yaturutse mu kibi. mumfasha abagenze n'abasomye ibitabo byinshi, nibaza ko ata muntu n'umwe yovuga ngo kijya kibi cyarampaye inyungu. nimba wagiye kwiba ukabona urabishikanye, rorera gatoya hajya nta nyungu irimo. bene data, umuntu wese akobereze gukora iciza ntaje mu bibi. ibibi rero umuntu wese biramurondera agasanga imbere yiwe hari bibi, kuko murabizi ko na Pawulo yavuze ngo ngomba gukora iciza ariko hagasha haza ibibi. ibyo ntagomba akaba arizo nshankora mu bisanzwe biritamwo bikaza. mugabo rero ko byaje, mbega wararose amaso yo kubibona ko wakorokeye mu bibi? mbega ko byaje muri wa mwanya? mbega warose akanya ko kwibaza ngo bivemo? nabonye abantu bagize ubukwe nabaye pare wabo, hanyuma rero bagize ubukwe ntibaje baratunganya tuje turabashikira. igihe kimwe rero baratinda barampamagara, nca ndagenda. nshitseho umudamu aravuga ati jewe ntakimpa amahera ya rasiyo, nanjye naciye mfate ibi n'ibi arabipanga, aravuga ivyo yaciye akora kubera umugabo wiwe ngo bitakunze ko amuha irasiyo. aca arabipanga neza, apanga ingene yomugirira nawe abone ko ari umugabo. harabaye uruhagarara muri urwo rugo, haradukirira intobabwira.
bene data, nimba ubonye ushitse mu igeragezwa kanaka, ihangane wowe ugende buke buke, ahubwo shetani ariko aragomba kugwiza ibintu, abigwize mu mutima wawe, abigwize mu rugo, abigwize impande zose. Harabaye uruhagarara rudasanzwe, bamaze kundi makorero ndagenda turayaga turabitunganya kuko ntibyari byoroshe, kandi uwo mugabo yari muri kredi ariko umudamu ntiyabimenya. Baratinze baragomba kuja aho kwitwara iyo ntabahanura ngo ngarukirize hafi. Bene data, ibibi biriho ariko mumenye ko abantu b'Imana dukwiye gukora ibyiza. Nagomba tuje kurangiza dusenze Imana, dusomye hariya turangirizeyo icete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, aba rero tuja guhereza ibibi vyo mu gihe c'iherezo. Hariho ibibi vyinshi bene data, umuntu wese amigane no gukora iciza. Naho ibibi bihari, twebwe abantu b'Imana dukora ibyiza. Vyarinjiye vyaraje, ariko dukorera Imana neza, twirinde naho ba Eliyashibu bariko bagomba gushibura ishengero ry'Imana, bagakora ikibi gikomeye. Dusome umurongo wa mbere igice ca gatatu cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ca gatatu hariya kuri uriya murongo wa mbere. Dusome bavuga ngo ibibi bizoba mu gihe c'iherezo, ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa. Muramfasha? Bazoba bikunda, iki ni kibi ca mbere ndibaza. Hanyuma bakunda amahera, muraja muramfasha? Hanyuma bagira nde? Birarira. Hanyuma bagira gute? Ubwibone, bibona. Hanyuma bagira gute? Batukana. Hanyuma bagira gute? Batumvira abavyeyi. Sinosigura abavyeyi ni mu buryo butandukanye, haba mu buryo bw'ishengero turafise abavyeyi, haba no mu buryo bwo mu miryango yacu aho twamuka, hajya turafise abavyeyi batumvira, ari ibintu vyacanganye. Hanyuma hagakurikira ngo intashima. Bagira gute? Abanegura ivy'Imana. Mbega murababona ku murongo wa gatatu haca havuga ngo badakunda n'ababo. Banka kugira gute? Banka kuzura. Hanyuma baremenkanya. Hanyuma ntibigarura. Hanyuma inkazi. Hanyuma badakunda ibyiza. Kuri kane, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara. Bikagenda gute? Bakabirutisha Imana. Ariko mwa bantu b'Imana. Hanyuma hariya kuri gatanu, bafise iki? Bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bagahakana ubushobozi bwayo. Nimundabire ibintu bikomeye, kandi umuntu wese kimwe wipime, hanyuma ufashe undabire ko biriho, siko? Hanyuma bahakana ubushobozi bwayo, bafite ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo zogenda gute? Uratanguye kwiyubaraga, mwirinde icitwa ikibi. Abameze nk'uko dusomye ngo wame wigenza gute? Wamubatera ibitugu, kuko muri bo harimo abagabo banyagetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima n'ibindi byose. Bafise ukwipfuza, baragowe, bafise ukwifuza ku buryo bwinshi. Kuri ndwi rero ikibazo gikomeye, kubera Eliyashibu yinjiye akonona agahindikiranya. Kuri ndwi duca tubona ngo ivyo bibi mumbonera biri inyuma y'ishengero. Biri kuri bande? Havuga ngo bama biga, bama binjira, bama bariko barumva ijambo ry'Imana bimeze uko nyene,
bama biga, bama bariko barumva ivy'Imana. Abo bantu bama biga, ariko ntaho bashitsa, bama biga ariko ntaho bashobora gushika ku kumenya ukuri. Nkuko Yane na Yambure bagwanije Mose, nuko abo bagabo bagwanya ukuri, abo barakomantaye baragowe. Reka dusenge dusozere. Bene data, ibi vyaraje kandi burya vyaje buke buke, vyarinjiye abantu, amafaranga yari meza, ariko kandi doje kumva ijambo ry'Imana rivuga ngo tubumbwe niki n'ivyo dufise. Nagomba ndababwire, iyi mpwemu mbi yateye y'ibintu vyinjijwe na Eliyashibu n'icuri n'ikikubumba, na abantu ndabizi kubera kutabumbwa nabo bahagarara aha bakigisha. Hari abantu hiyo babigomba, ukamenga ushitse aha niwe woca uja mw'ijuru, ukamenga niwe woca uba umugororotsi. Nagomba ndababwire ko hari ingazi zitandukanye mu ishengero, bakiga igice bakabatizwa, bagaca baduga, bakazotinda bagashika ku bintu birebire mu ishengero, bakazoshikaho bigisha nk'uko ndiko ndigisha, bagashikaho bitwa uko bitwa. Ariko Eliyashibu ibi bikinjira bigatera mu ishengero, abantu bakama biga mugabo ntibigere bashika ku kumenya ukuri. Mbega n'igiki caduteye? Namwe numva abaririmbyi bariko bararirimba ati ivyo vyakugendeye gute? Mbega wewe wajaha gute? Mbega vyagenze gute kugira winjira aha? Ubwo waciye ku musaraba, ubwo vyagenze gute? Ishengero ryarushe, ibihe biraturuhije. Ariko ni kubera iki abantu ntibamenye kuja bararobanura ngo bafate ivyiza babikure mu zimbura kimazi, bace baracangura bakora ivyiza gusa, kandi umuntu akabimaramo umwanya munini agateba. Bene data, umuntu wese yama yiteguye gukora iciza. Imana ibagendere, sinodona ngo shike ku mugwi umwe wese, ariko mu ruhande rwawe na hariya uherereye, na biriya bikenewe, na biriya bikurondera, na biriya bakujeje, wewe nukora ivyiza, usobanura ibibi, uhagarare neza. Ishengero naryo rirafise nyene ryo, twebwe tugororoke kandi dusenge dukomeje. Ndazi ko igihe kimwe tuzotaha. Yesu abahezagire, Imana ibahezagire. Mwirinde icitwa ikibi cose, umuntu agira umutima utamwagiriza ikibi na ntaryo iminsi yose. Nuko reka dusenga Imana. Wewe nahawe nihagera wavuga uti nukuri ndabona sinirinze, ibihe vyaranshitseko, ndarandamuka, iyo mwerewe ndarandamuka. Kandi ibi bintu birakomeye, umuntu wese rero avyinjiremwo arabe ko iki gihe camushikiye. Burya ibintu ntibishika kuri twese mu mwanya umwe, igihe ni kibi nivyo, ariko bija birakuranwa ku muntu, ugatinda ugasanga niwawe vyarashitseyo. Imana itugendere. Nuko reka dusenga Imana. Mwami wacu Yesu, turagushimira umukunzi wacu Yobu, naho ibihe vyari bikomeye. Amen. Naho vyari bikomeye, naho yatewe n'amageragezwa, naho shetani yaciye kwaka uruhusha Imana ikemera agahura narya mageragezwa gushika yagarisha urujo, n'umugore akamukindaga, ibintu bikagorana, yagumye agororotse, ntiyigeze akora ikibi. Igihugu ciwuzi cose kiranezerwa kuko hari umugororotsi, biramenyekana hirya no hino. Turagomba uduha ibihe vyiza, tuze tuvugangwe ko twagororotse. Imana yacu zidufashe, uzoduhe kurangiza neza. Urakoze Mana, utugirire neza, ubane n'umwanya wose turimwo. Ishengero ryawe rigubwe neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.